kuko irandyohera mfise umukunzi wanje nkunda cyane rero indirimbo ituma ndamukunda kurenza yaje kwifatanya natwe uno munsi hariho nk'uko mubibona tugeze isaha zibiri minota itatu isaha zibiri yari kuba zitende ziriya dushikiriye ndetse n'abandi bahindutse batandukanye hanyuma jewe gushika hano twifatikanijwe na Pacho Patrick niyo nkuru impamvu yahise mwiza n'amajambo kumbure arimo ni mu mpera ya kino gikorwa ariko tubanze tumenye Nziza Desire uwariwe. Nziza Desire yavutse mu 1978 hari tariki zitanu z'ukwezi kwa Gitugutu, ni ukuvuga ko ni mu kwezi kwa 10. yatanguye umuziki mu myaka ya za 90 hari 96 yarafite imyaka 24 niyo natangura umuziki ico gihe ni yakoze ngo bishimwe nkuko yavyifuza yahisemwo guca atanguza umugwi bise Buja Boys yari kumwe na murumuna wiwe ariwe yamuremye Claude canke Dr Claude n'undi mu DJ yitwa DJ Sean muri kino gihe ari mu gihugu ca Afrika y'Epfo hari mu mwaka w'1999 ico gihe ntivyari byoroshe cyane ariko barakoze nk'umugwi bamwe muri bo baravana murumuna wiwe mu mwaka wa 2000 acava mu gihugu cy'u Burundi aja mu gihugu ca Kenya ariwe Dr Claude. Nziza sigara wenyene ahitamwe rero gutangura umuziki nka carrière solo ari wenyene mu album yiwe ya mbere yise No Kuriki yarakunzwe ico gihe yari ifite indirimbo yise Diane hari mu mwaka wa 2000. Album ya kabiri ukurikirana kabiri yagwise Mama indirimbo yakunzwe cyane ico gihe mu mwaka wa 2003 yitwa Waje Gute. Album ya gatatu yayise Kula Kulipa hari mu mwaka wa 2005 indirimbo Kula Kulipa murayizi mwese ivyo ya amateka yakoze n'izina rya Nziza Desire uko mujyagiye rasubira gukundwa indirimbo zose zirakundwa muri iyo myaka. Album igira kane yayise Imiringa yasohotse mu mwaka wa 2008 ico gihe yaramaze umwaka ari muri Etados Amerika ico gihe yaja muri Amerika ari mu mwaka wa 2007 tuza kugira ko mukanya gato. Album ya gatanu yayise UN ishirahamwe mpuzamakungu ONU UN indirimbo yise CPGL hano mu gisagara cya Bujumbura yaradushwayemo turayikunda hari mu mwaka wa 2011. Album ya gatandatu yayise Ibishimbo Ibiharage ibishimbo ni Kinyarwanda nivyo biharage nyene yasohotse mu mwaka wa 2015 yayikoreye muri Etados Amerika. Album ya yindwi Nino album irimo zino ndirimbo ziriko zirasohoka muri kino gihe imwe yayise Iwanyu indirimbo Murasa ni indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2020 mu mpera hari mu kwezi kwa 11. Iyo album yise Iwanyu yasohotse mu mwaka wa 2020. Muri makafise album zose hamwe ni indwi nituzijyari yazoduha album y'umunani. Rero arubatse n'umufasha wiwe muri kino gihe mufasha bakaba akiswe n'amagara ariko nibimuca intege kubandanya akora umuziki. Afise n'umwana yitwa Leila Nziza ya vyaranye canke yaronse imigisha yo kumuronka akiri mu muziki akiritera karisama yavyaranye n'undi muririmbyikazi mugenzi we azwi ku izina rya Natasha Lanoma Labamba. Amateka yiwe rero nayo ntiyakoze gusa umuziki ngo atamerurera ishirahamwe ryitwa African Chamber of Commerce riri muri Etados Amerika ryaramuhaye agashimwe mu mwaka wa 2007 ariko katumye ava mu gihugu cy'u Burundi aja muri Etados Amerika kugatora n'agashimwe yise Star Award yakarose mu mwaka wa 2007 bituma acayi ahitamwo kwigumira hari yabwira ngo ubuzima bandanye neza n'iterambere giwe kumbure ry'umuziki n'umuryango ubashe gushikirwa n'abarundi kumbure bamenye byinshi n'izina ry'u Burundi rimenyekana. Yaragiye mu bitaramo byinshi hano mu gihugu cy'u Burundi yarakoze mu gitaramo cha PSI cyo kugwanya no gutuza umugira wa sida
yarakoze mu biteramo byo kugarukana amahoro mu gihugu cy'u Burundi 1994 na 67 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarakoze ibiteramo mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Texas, yaragiye muri Canada, yaragiye mu Bubiligi, yaragiye muri Angleterre, amaze gukora ibiteramo mu Rwanda. Umurinzi afise izina rikomeye cyane hano mu Burundi no mu karere. Ayo niyo mateka muri make ya Nziza Desire Nishumiraka. Umunsi wa Nziza Desire aka Porto Vigo Sacramento MTV, Witu TV, Izaku TV n'izindi zitandukanye zimaze kugera hano muragahoraho nibo kenshi bivanga mu bitabareba akidofyani benshi basibanga biceceke babandi wizera rero mu rugendo rwanje rw'umunyamuziki ndafise abantu benshi bafashe mu mugongo sinogenda ntashimiye Kiyoyo Juma, le grand manager manager de tous les temps. Kiyoyo Juma benshi ndakunda kumva bita ba CEO, abandi bita aba manager. Uno munsi ngenda batangariza yuko sekuru wa manager, le grand père wa manager n'aba CEO ni Kiyoyo Juma. Rero kuba yaduteye iteka agashika uno munsi avuye muri Hollande ari kumwe na madame we Mariam, karibu tena sana. Kubona uno munsi yashitse hano kuza gushigikira Nziza Desire nkuko yamye adushigikira imyaka na mirere, mpisemo kuririmba uno munsi kandi ngira ndirimba indirimbo nshasha iri mu rukurikirane rwanje rushasha rutarasohoka, nzorusohora mu kwezi k'umunani. Ni album yanje shasha, zizoba ari indirimbo zibiri, zizoba ari album zibiri, imwe igizwe n'indirimbo 10, iyindi igizwe n'indirimbo 10 n'indirimbo 20. Nzozisohorera icyarimwe, ni album ya 13. Ni album ya 13, mva zizoba ari zibiri, sinzi ko noce ko ari 13-14 ni zibiri. Ni umusaruro w'imyaka 30 kandi zose ni shasha, nta nimwe nzobona narasubiyemo, ni izindi nshasha zanditswe gushasha. Album shasha kugira mugenza wawe tuni album shasha arabumva indi imyaka 30 agata bibaza mu ndimi vyake oya kubera vyake etangira shasha akandi kuva umusare rijiye kuva bae anafanya show
Yako mekimiziki yetu bagira nini? Karingena sha. Karingena bikora. Aha. Kupa pale. Kupa pia papa. Aha. Nipate kwanza sense. Nipate. Aha. Assistance. Aha. Assistance. Aha. Pandisha mikono juu sioni hapo. Pandisha. Ebana producer producer Desire. Amashi producer Desire. Washani fresh zenu nisikie. Achia iendelee DJ. Yes sir. Yes sir. Mikono chako. Aliingia hapa alinipigia simu akanambia Bidodo, mimi nataka kufanya ndoa. Unanitarishia nini Bidodo? Nikamwambia Ziza, sina uwezo, lakini nitakupa nyimbo pamoja na mke wako. Nimekutana na wengi ila kwa Ziza nimetulia. Applaudissez pour Ziza na Bijou. Nimemwimbia nyimbo Ziza kwenye mariage yake kwa kwenye YouTube, kila mtu ataitizama. Na ringa ringa remix DJ. Ebona, mpigie makofi Ziza Desire. Mpigie makofi. Applaudissez pour les grands managers digitales. Digitales, merci beaucoup kufika hapa. Applaudissez na Kiyoyo Chuma. Les grands Kiyoyo Chuma. Kiyoyo, unakumbuka kama mkweka tanga Kiyoyo kukuchakula siku ukose. Pandisha basi. Nimekutana na wengi ila kwako nimetulia. Yakasema mengi yako masikio yakasikia. Tumebanana mimi na wewe kama pete kidole. Furaha yangu ni wewe, ukuchali kelele. Tumebanana mimi na wewe kama pete kidole. Furaha yangu ni wewe, ukuchali kelele. Ukuchali mama, ukuchali kelele. Nikiwa na wewe Pende sasa, usimfanye mikono hivi. Pende, asikoteshe. Usimuone, yule, mama ya, usimuone, yule anapendeza. Asikoteshe, usimuone anapendeza. Anataka kukupa dada, leo na kesho ni mbako. Atakutobaki, aplaudisse today. Familia, bana mama watalia, tulia upate cha kusoma, ili muendelee mbele. Atapendeza kila siku, ili apate cha kupata, uzuri wake utaishi kila siku. Merci beaucoup mama Bidondine, mshamuona? Hiyo asikutishe sasa, tunataka tucheze. Hiyo. Usimuone anapendeza, anataka kukupa dada, leo na kesho ni mbako, atakutopa kikoropo, haya kwa na familia, bana mama watalia, tulia upate cha kusoma, ili muendelee mbele, atapendeza kila siku, ili apate cha kupata, uzuri wake utaisha, kila siku na meremeta, mama yangu fungua macho, usikushike na kupendeza, usimuone ule anapendeza.
Zile yari guhamagara isinzi ry'abantu yabwira publicity kugira ngo abantu baze hano menshi ariko yashimye bake beza bake mu nshuti ziwe bake mu bagenzi biwe bagendanye urugendo rurerure na bamwe mu barutse vuba icyo yahomba aho ntuye muri Amerika uko niyo mico bagira ugize akantu kazobona n'isi yose utegerezwa gukereka abantu. Nicyo gituma rero abatumire muri ngaha mu kuyamashi kubona mwaje ngaha kandi biranshimishije. Akabijya rero nuko mfise n'abashitsi rero bavuye hanze. Abo bashitsi rero bavuye hanze naho benshi bataje birumvikana uburuhe n'amaklima yino murazi ko dufise klima za bien verbe joto je nize grand-père grand-mère sinayize ntanguye gushimira umushinga nahe genda mwita le forgeron du son, le forgeron de la musique akaba yitwa Kiyoyo Juma wahaguruka mukomera amashi nimba abartiste abaririmbyi b'i Burundi tugihura kuko irandyohera. Mfise umukunzi wanje nkunda cyane rero iyi ndirimbo ituma ndamukunda kurenza Mr Digital shimama kidogo mukomera amashi Digital. Hello guys, bakunzi ba EcoBuzz TV aho muri hose twashoboye kubabwira uno munsi twashoboye kubonana na Bidondo aka Makayabo. Murazi kuri micro muri kumwe na Kalidi Promoter mugabo tubona umugore wiwe ari pembeni nga mbe nituzi byinshi kuri Bidondo. Uno umugore wiwe cyangwa se umugore wiwe reka tumubaze byinshi. Reka kwanza tumwibarize umugore wiwe mbere yo gutangura na Bidondo. Bite ndaho meze neza sauti dushaka kumva uraho nawe meze neza ego ni bo mbe ukuntu twubana na Bidondo urumva na taye yawe ni mujanye na Bidondo mugabo uwo tubwira relation iri hagati yawe na Bidondo kubera iki tutajanye urumva urabyibushe na Bidondo nawe urumva yaragondaniye none uyu n'umugabo wanje umugabo wawe mwarashingiye imyaka 10 myaka 10 foto za mariage ko tutarazibona bo kuri YouTube ariyo mariage yacu iraboneka ja kuri channel ya General cha Bidondo muzoyibona ya dushaka utubwire basi amazina yawe abo jewe nicyo ndacyayisaba Bidondine mbe kuko wisemwo Bidondine hanyuma nazina ryawe warufise kare abo ibyo nari mfise kera ni ndacyayisaba Divine mbe ukora iki je ntacyo nkora tu ndumudamu wo muhira nyina w'abana wicara ukahindira ibyo Bidondine azana Bidondine yashoboye kututwakuranya ikiganiro yashoboye kutubwira yuko ahora kugurisha ibintu byitwa Amakayabo urumva mbe ibyo bintu nivyo cyangwa sivyo yo nivyo avyamamwo si nivyo gusa nivyinshi akora mbe Bidondine ahora aboregwa cyangwa naboregwa cyane inde Bidondo nanzogano mbe hajya ko twamubonye yanywe inzoga bo birashika tu mugabo ntizimufise se namba mumaze guhura nazo mu rugo rwanyu we na Bidondo abo nibisanzwe kuko yubatse wubatse bawemeye byose bishika hanyuma reka basi tumubaze Bidondo nawe vipi bro ni sawa niaje sasa ndakomeye meze neza ndagyohegwa ndi ku bintu vya Nziza Desire tumemwona Bidondo akiwa pale kwenye stage na kitu kikubwa sana aliweza kuperform muziki yake ya zamani. Kwa nini Bidondo mpaka size hajaweza kutoa muziki wake? Muziki mipya ipo lakini nimeperform muziki ya zamani kubera Nziza ni generation yanje ya kera. Yaje no ku mariage wiwe nilikuwa pale yaramamagaye Bidondo no musi ni nouvelle zo lancement hii video iwanje ifoke ufike na nimefika nimemsupport nimeperformance zile makata moto
dance katamoto rais Kiribite. Bidondo tumemwona ameweza kuvaa channel nyingine hapa, lakini tunajua kama hizi channel ziko katika marke za Rolls Royce. Icho kintu turebye neza Bidondo ichi kintu ni pirate cyangwa ni original? Ichi ni original. Milioni zibiri ziringa. Mbe uno musi wambari angaye kuri byose hamwe? Dressing yabaga bapeti bo kuvuga ibintu byo kwambara. Je ndazi ibintu byambare ni secret, uno musi ni secret shobora kubivuga. Bidondo ari kuri stage nikiye kintu cyambere ahora yiyumvira cyane? Gutamba. Dance nyabaki. Dance Kiribite. Yeah. Bidondo bona pale wameweza kukupokea kama mtu ambaye ni comedian, sio kama mwimbaji. Wewe unaona ni kitu gani kimesababisha mpaka kupokea hivi? Kubera kera nari umukomedien nagira comedies mugabo mfisitana yo kuririmba. Je ni chanteur, créateur, comédien. Ndagira vyose. Ya Bidondo pale kwa hii epi ya Nziza Desire. Tumekuona umeperform pale. Lakini hatujui Bidondo wameweza kumuitisha au kajileta mwenyewe bila kualikwa? Nimealikwa na Nziza Desire, hata mariage yake nimewahi kuimba. Na Bidondo ambapo sawa na kupokeza mikro uende pale mbele kuperform. Nimeona mke wako amekufuata. Lakini atakuwa tunaona tumebonyezana vitu hivi masikio, atukujua ni kitu gani cha mmekuwa mnaongelea. Hiyo ni masekre ya ndani, lakini sometimes ananisaidia na mabaking anawekaga kwenye nyimbo zangu. Huyo ni mama yake, mama batoto. Lakini unamweza kweli? Namweza na nampenda sana zaidi. Bidondin number 1, Bidondin jicho langu, mboni, hapana jicho si bibi ya blanc. Mboni ni kale kandani. Ndio nakwambia mboni langu hilo. Bidondo kila siku tunamsikia analalamika kama amemuiba manager. Hata kipindi tumeweza tumeona kama Bidondo akilia na akiamsha beef tena na mtoto mmoja anaitwa Bell Chris. Bimetoka kitu gani hivi? Si bifu kubera kagiye gapeti gakunda kuvuga na kirato cha 50 milioni kihari ni kwa na kakorishe tu na biga vya manager champagne ariano ya manager DJ Kiss ariko DJ Kiss yari afisi proposition yo ku maundi manager itwa Jeremiah Africa from Canada ni umu manager wanje pamoja na bandi ba supporting ba Kyoyo Juma na Tonto Digital na Tonto Digital na ndinga kwa Nziza Desire ariko amfashisha binshi ni clip nshasha Nziza Desire imekuiriha. Nziza Desire amekubali kulipia. Mapema sana. Tukitizama na Bidondo ameweza kutuahidi kama iko na muziki ambao aliupanga kwenye interview ambayo tulifanya mwanzo, lakini mpaka sasa hatujaona kitu chenye kinatoka. Labda tu tumeona picha za cover zinatoka ndo zina post hivyo. Bidondo ni kitu gani amenyamazia mpaka sasa? Mbona niko napanga comedy zangu zitoke vizuri, zishatoka ziko kwenye channel yangu hivi, comedy utazipata. Lakini natani achilie video mpya kali sana, nimeimba na jamaa mmoja kutoka Kongo, Kalemi. Lakini Bidondo kila siku ni mtu wa ahadi. Kwa nini atendi? Anatenda ni juu comedy zilikuwa zinibeba muda kidogo na ndo zilikuwa zinaingiza pesa kidogo. Sawa. Bidondo Kiswahili na Kirundi kitu gani ambacho kinamwea chepesi sana? Chepesi? Kusema. Chepesi sana ni Kiswahili. Unajua tulitembea sana fasi pako Waswahili na tumezaliwa mkartia ya Baswahili. Lakini Bidondo tukitizama mke wako ambao sisi tunajua watu wastari kama nyie, hamwezi kufuata wanawake wanene, mnakuwa mnapenda wanawake wenye wako na pesa. Je, wewe na yeye nani ana pesa kumzidi mwenzake? Jesse mifupa ndakundi minofu ndakundi munofu umugore vyibusho umugore wanjara kwijije vyose ni mwiza arafise gisusu arafise vyose gituma ndamu bon naturel amangidi sibijya ajambize na mukorogo afise manke ni Africa naturel vyose arakwijije vyose. This is nicho gituma na muhae. This is number 1. Bidondo wako ana organization, lakini mpaka sasa Bidondo anaishiwa kupostio. Hatujui ni kitu gani cha ataenda kupresenter pale mbele kwenye hiyo show. Atacheza comedy au ataimba? Naimba na changa na comedy vyote. Yaani vyote utatumia kwa mapema sana. Hiyo madance Kiribite yote ni comedy. Acha turudie kwa mke wa Bidondo. Hatujamaliza. Vipi sister? Meznez. Kwa sababu urumvi Kiswahili.
oya agenda umurundi kazi ntubibona mbe Bidondo nibiye bisanga ahora gukorera abo avya mamwe tu mugaye bisanga vyiwe abo bisanga vyiwe ntibabiri exagere birenze nana ivyo gukunda abakobwa no Bidondo nta bakobwa akunda harabura mubonana no nabo ndabona je ndamuzi Bidondo yahoze atereta mushiki wanje nta kibazo mugabo na hamutreta mugaje mba ni mama lao none uriyemera 100% kwa Bidondo yuko atakuvanga abo jewe naho yobamvanga mwanaume afugwe ico kintu wavuze urumva ni tuseme Kiswahili ni mfumbo urumva twashaka dusigurira ico kintu washatse kuvuga iki abo cyo nshatse kuvuga umugabo ntibamufunga umugabo uramureka akagenda ubwa amaherezo y'inzira ni mu nzu none wowe uramufata neza Bidondo mu nzu of course design ni nyinshi design imwe basi ivyo nyene moramo abo Bidondo adasohoka abo kuba sinahariye ko adasohoka nawe yo basohoka mugabo je ngo mandi mama lao gisumba zose hari ibintu nduta abandi bataba bashoboye abo urashobora kubibona nawe uko tumaranye imyaka 10 si vya bose